Muhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri iryo minsi Yesu avugira imbere y'ishengero n'abigishwa biwe ati: muragowe mwabigisha mwe n'abafarisayo mwiyorobeka, musa n'imva ziri inyuma maze zigasayangana, ariko imbere zuzuye amagufa n'ingore ryose. Namwe inyuma mu maso y'abantu mumeze nk'aberanda, ariko imbere muzuye umwiyorobeko n'akabi. Muragowe mwabigisha mwe n'abafarisayo mwiyorobeka, murubakira imva z'abahanuzi mugashariza iz'aberanda, mukavuga ngo iyo tuba kumwe n'abasogokuruza ntitwari gufatanya kwica abahanuzi. Ni gutyo mwiyerekana ko mwiyagiza ko muri abana babishe abahanuzi. Aho rero nimwuzuze ingero baso. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Nuko kumbure hagiye haracamo imisi mikuru imwe tugaheza ntitwakurikira bose ngene aya majambo y'Imana agenda afatanya cyane cyane kuri iri jambo ry'Imana twumva Yesu ahambarira rwose abafarisayo. Turazi neza yuko muri rusangi agomba kubatumirira gukira ingwara y'umwiyorobeko. Ingwara y'umwiyorobeko ni nyene twumvise agarutse ko usanga umuntu tubitabure neza, Yesu ntariko aragomba gukarira canke guhambarira abafarisayo mu kumenga arabavumye, mugabo arashaka kubakangurira ku kintu gikomeye nkuko twabizirikanye mu misi heze, gishobora kwica rwose kigaherana ingabirano y'Imana, ubuzima bw'Imana, ivyiza vy'Imana mu buzima bwacu. Umwiyorobeko nawo na cyane cyane naha twumvise Yesu agira ati: mushima guheza ibintu inyuma ingene mutotse inyuma, ariko imbere muzi nkana ko mufise ikibi, muriko mukorera mu kibi. Wa mwiyorobeko bacimwo ntibabona. Abantu kabacamo kabereka ko ari sawa, mugabo uriko urategura ikintu kibi nkana, kandi uzi neza ko uriko urategura ikintu kibi. Ni ububisha budasanzwe. Na mutima w'Imana yagukebura kagira utima fu akazi kavyo, gukora ikintu nkana kandi ukanka kwigaya no kwigarura kukankanzi kugira ngo wishikire ku nyungu zawe, ariko witwaje ivy'Imana. Naha mwumvise agira ati: inyuma muboneka nk'imva nziza, ariko indani ugiye mu mva nawe ushobora gusanga ari za zindi bubakira bagashirako amashurwe menshi, indani hari ibore, nta kintu ciza kiriyo. Naha twumvise rero muri ivyo bakariramo n'ivyo. Ku rugero rwa kabiri agaca avyerekana, Yesu agaca avyerekana akagira ati: nk'ubu basokuru banyu barishe abahanuzi, namwe mugaca mubakira imva, nk'uburyo bwo kwerekana muti twebwe ntidufatanije n'abahanuzi. Mbere ko tudafatanije n'abahanuzi, reka tugirire twubakire imva nziza, ibimenyetso vyiza, abahanuzi bishwe n'abasokuru. Yesu agaca abereka ati: none murabona umwiyorobeko wanyahuri, jewe ndi umuhanuzi mukuru, abo bose mbere mwishe basokuru banyu bishe bahanura bamenyesha jewe, none mwebwe mugomba kunyica mukagira muti ntimufatanije n'abasokuru banyu bishe abahanuzi. ahubwo mugomba gukora ikintu cy'umwiyorobeko kurenze, kuko mugomba kwica uwabarungikiye abahanuzi. Ibyo bintu murabyumva? Bagira bati twebwe iyo tuhaba abasokuru bari mihimbiri bakoza amabwa
kumwe rusana nk'uyu munsi ndabakaro kumwe gukunze gutubamo bavuga mu makuru cyangwa muri WhatsApp umuntu yari ibiturire y'ibyisukari yagize iki twese tukamucira urubanza tukamuyanga tukamuhanahana ngo wabonye wundi mugabo ugasanga nawe aho uri urakirya ku rugero rwawe kandi nushaka ko hari ukomakoma kagira uti niba ramuna cyangwa mbira abantu ubwo buhagushira we ubona ko kwerekana amakari asumba yuki ubona ko kwerekana amakari asumba yuki ugasanga nk'umuntu ashaka ikintu n'igihushane cyacu nibo mwiyororeko kandi akabona ko ari uko bimeze kandi akabibona gutyo nyene ntashake yuko hari n'icyo mukomakoma ngo kimukebure kazobona nk'aba basore bageze kubaka akaja hagasenga Imana atuzo mu mukenyezi mwiza adakubagana yiyegeranije azi kubungabunga urugo w'isugi mugasanga goma yuko inyuma y'abakobwa niba guma basambanye usaba Imana ugaca ushaka n'igishe gikakubamo uyu n'umwiyo kandi yagize uwo gukoma kagira uti mu bisanzwe nta mfizi y'imigo uburya ngo ku mugabo ngo birashobora gutahurika ngo ku mugore ni habi bibi ngo ntukiyorobetse ukava mu kwiba n'ikintu ahantu hamugaca ugomba kukibitsa umuntu uti uze wihende unyibe deje umubikije ikintu wivye urumva iyo mwiyorobeko ugaca ufata umuntu uti ntuzi ukabona nk'umupatron avuye ku kazi umukozi we yamugavuye nk'utujana tubiri agaca amuramba amakofi akamurungika atamuhemvye ariko we ku kazi avagura nk'imiliyoni 200 kandi umukomye akagira ati yasijyo n'ibiri cyane rwose ugasanga uriko urashaka ikintu n'igihushane cyacu kandi urabizi neza kandi ukaguma ngaho ntushake no gukomako hari ushobora kubigira ku magara nakakumva ati ndumva ko ngira nabi kandi akumva ko arira mu mutima hajya Imana iratubona mu mutima n'uwundi adashaka n'icyo mukomakoma nguyo rero mwirobeko bagira bati iyo tuba nk'abasokuru ntitwari kwica abahanuzi reka tububakire ivu mugabo bagomba kwica umuhanuzi turabe natwe mu buzima bwacu yuko ibintu bene ibyo atabo byo babidushikira ugasanga uri no mu vy'Imana ugaca uvyinyegezamo mu mwiyorobeko mubi urondera gukora inabi kandi nkana udashaka yuko Imana ihamukebura muvise ingene Paulo aca anakwigisha kugira ngo dushobore gukira umwiyorobeko akagira ati kwakira ijambo ry'Imana nk'iry'Imana nyene apana nk'iry'abantu ijambo ry'Imana kuryakira nk'iry'ijambo ry'Imana ni hamwe ari ijambo ry'Imana twakira ntitwakira rimwe ngo duheze abo Banyatesalonika yari yabigishije ijambo ry'Imana arabona yuko aciyategerezwa guhunga atarabisigura neza atararifatisha neza muri we hanyuma acabandikira makete yo kugira ngo abandanye abafasha murazi yuko Ahitesalonika yari yahigishije inyigisho yuko Yesu azohindukira akaza gucira urubanza bazima n'abapfuye kandi ko ashobora kuza vuba bagaca bagira bati rero ko azoza reka rero tumwitegurire ukumwitegurira bagaca bagira iki bagaca bagana ngaho bamwe bakicara bakama mu byumba by'amasengesho bati turarindiriye umukama ko azoza abandi nabo baca bamwitegura mu gufata ibyabo byose batangura kubirya bimwe nyene uyu munsi n'abantu b'uyu munsi bashobora kumva inyigisho zihindukira ry'umukama wacu Yesu Kristo uyu munsi wo kubera isi n'ibintu byinshi bidurumbanya zomba baramanika ngo isi yaheze ngo Yesu agira garuke bamwe bamara kuvyumva gutyo kandi izo nyigisho kenshi zakunze kuza iyo hari nk'inkumbi giheze hakaza nk'ikindi besha ubumenyi icyo kinkumbi giheze Yesu acagaruka ndibuka yuko n'igihe kimwe muri Foyer de Charité hageze umwaka w'2000 hari abantu benshi batahura abantu uwo munsi banuye bati farati tugende kurara muri foyer muri 2000 haravuzwe ubuhanuzi yuko Yesu azogaruka none yaraje mugiye kurara yo kubera ico kubera ubwo bwoba
muribuka twana dutatu bakamwe babaza bati bebe Yesu bakubwiye bati ageze nko hariya kumusagaza wocu ugira iki kamwe kati baca nibuka mu isengero muri intercession gusamuka asange n'imbere yiwe hera ashobora gusanga imbere yo mugabo mutima atari yari akandi kati noce nakurondera patiri nkirega urisi uri ku murongo ushobora kumubura akandi kagatatu kati noguma nikinira ababitoje neza basanze ukagira kati noguma nikinira kariteguriye kumwakira no mu gukina kwako karumva ko kari kumwe na Yesu. Ni inyigisho ikomeye kugira iti ubwo aho uri hose umukama yoza akaguhitana ngo tugende uriteguriye kujana nawe. Naje wombaza ati ngo pati uriteguye sinzi byo no kwishura mugari ijambo ry'Imana twese rikatubwira riti itegure. Paulo mukubereka ati muri uko kwitegura so kuvuga yuko mbe gucuja ngaho wicare cyangwa uhere mu bisanisho cyangwa ugira iki nukumenya kubandanya kwakira ijambo ry'Imana nk'iry'Imana nyene aho uryumviye ukariha ubushobozi bwaryo kuri wewe. Ijambo ry'Imana rero kucyakira nk'ijambo ry'Imana kugira ngo ryabe rigufasha kwitegura hariho nogira nti intambuko nka zitatu bidufasha ko cyane. Ubwambere mwumvise ingene abibwira Abanyatesalonike ati intambuko ya mbere ryarabakuye mu bigirwamana. Ijambo ry'Imana uyu munsi kuryakira rikadufasha guhinyura ibigirwamana by'iki gihe. Ibigirwamana by'iki gihe si ngivyo muri kijya gihe cya Paulo byari mu bibumbano canke birahariho bimwe bimwe. Abantu bashobora kuja kurondera ikibumbano bashizemo ububasha umupfumu amuha akagenda agateka mu nzu ati iki kizogucungira inka zawe nta nkuba izo zikubita. Kuva mu bigirwamana by'iki gihe mu kigihe hari ibigirwamana byinshi by'uburyo buhinyitse rwose binagoye no guhinyura udafise umutima w'Imana. Ibigirwamana by'ifaranga by'ubukuru ugomba gutunga kugendera ku bandi, ibigirwamana binyegeje muri politike, ibigirwamana binyegeje muri by'amatelefone, umuntu agasanga umenga asigaye asenya telefone mu buryo bwinshi. Ubwa kabiri ngo hari kwakira ijambo ry'Imana rikatubyaramwo ibikorwa. Haparagize ati ngo mwarabonye ibikorwa byacu ngo mbere ngo Imana niyo cyabona, havuze ngo Imana ngo niyo cyagiritse, yavuze ngo cyagize bavuga niyo cyabona cyacu, niyo yo dushingira intara yuko ibikorwa byacu byari ibikorwa koko bibereka ingene namwe mu kwakira ijambo ry'Imana bigaserukira mu bikorwa byiza by'urukundo. Ana yaciye abana agira ati ibikorwa byacu hafi yanyu byari ibikorwa by'ubuvyeyi, twabafashe nk'abana bacu tukaza turabahanura neza tukongera tukabatera intege. Ubwo n'undi rugero rwo kwakira ijambo ry'Imana, kwakira ijambo ry'Imana bikabukura mu bigirwamana bigatangura gukora nk'ibikorwa byiza, bikagutwara ku rugero rwaho ushobora nawe guherekeza uwundi mu rugendo rw'ubukristo bwiwe. Ibi tugira ngo mu directeur spirituel, mu accompagnateur spirituel, mu frère ou mu sœur spirituel, nguvuga umuntu akuba hafi akongera akagufasha nawe kumenya ingene wakira iryo jambo ry'Imana akanagushigikira. Aba ni abantu usanga no mu bandi bazi kwitondera abandi, ntibatwarira hejuru, arazi ingene abwira uwundi mu rupfaso no mu rukundo, mu muvukano. Igihe hagize ikimusoba cyangwa ikimugora akamenya ingene amutwara mu ndinganizo nyene yashizemo urukundo kugira ngo amufashe kwakira ijambo ry'Imana. Sonda cyakurandagura gaca cyangwa baba usanga umenga bari mu myidogo nk'abadolescent batigera barangiza abadolescent bwabo. Abadolescent bazikoma ariko baridoga, mama bashaka ibintu vyiza, mama bakenya ibintu baba mwamusanga umenga baguma babona ibibi gusa, batazi kubona icyiza kiri mu wundi ngo kiba nicyo bashingira ko bamushigikira, mutera intege atambuke aze
arahungikira gutyo ikiba gitsindishe mu kwinjiza hose icyiza muri we, atari ukugumukora ku kibi umukomeretsa umuca intege umwereka yuko ataco yovamo, atari inkono y'itabi yovamo. Kwakira ijambo ry'Imana biratugira abantu bafise l'art d'accompagner, d'être fraternel, ubuhinga bw'urukundo. Tereza no babivuga akigisha ku buhinga bw'urukundo, ariko kandi ijambo ry'Imana rikaduherekeza gushika aho rizogarukira. Kumbure ntuzoshika hazogarukira mu binahazo, umugabo ugiye aje kugutora abagarutsi wawe, biguherekeze gushika kuri uyo munsi aho uzokumvise ugupfa kwanje no gutaha mu ijambo ry'Imana uwo twamanye niwe agiye gusanganira. Amen.